Turabaramukije mwese muriko murakurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure Dikubu TV n'ijwi ry'abarundi bari mu mahanga. Tubaye ikaze muri ano makuru. Je nitwemeye hamwe n'imbona ndiko na mugenzi wanje Atwiyesiyoma. Ndakuramukije. Ndakuramukije naje Emery ndaramukije kandi n'abakunzi bariko baradukurikirana. Mbega uno musi tubafitiye iki abakunzi ba Dikubu TV? Ego amakuru yacu ashimikiye ku ruhara rw'abarundi baba mu mahanga mu guterera mu iterambere ry'igihugu eka mbere ndetse n'amatora yimirije gushiraho inzego zibarogoye. Ego muravyumvise Adrien arabashikirije sangwe ikaze. Adrien, ibihugu rero bitandukanye vyo kw'isi birafise ababivukamwo ba mu bindi bihugu ico bita diaspora mu gifaransa. Abo rero bakaba bakwiragiye mu migabane y'isi itandukanye, aho ndavuga Amerika, Uburayi, Aziya, Oceania, hamwe mbere na Afrika. Dufatiye mu karere ka Afrika y'ubuseruko gusa, abene gihugu ba mu bindi bihugu ntibari munsi y'imiliyoni 15. Aba diaspora rero bakaba barangura imirimo itandukanye mu bihugu barimwo mu buryo buzwi n'amategeko. Aha mbere umuntu yokwibaza ati uraba rwa diaspora mu iterambere ry'ibihugu baba bakomokamwo n'uruwe. Ego Emery mu bihugu bitandukanye rero hari abahitamo kwita iterambere ry'igihugu, hari kandi nabandi ari basinda bibazwa. Aha kandi twovuga ko abafite ishaka ryo guteza imbere ibihugu bakomokamwo basanzwe babigaragariza mu gushigikira ibisata bitandukanye by'igihugu. Ego Adrien, abo ba mu bindi bihugu rero bari mu migabane itandukanye y'isi. Twari twanabivuze mu ntumbero yo kugira ngo baje hamwe bashobore guhanahana ivyiyumviro bibateza imbere, mbere binateza imbere ibihugu bakomokamwo, barishingira inzego zibarongora bonye hagati yabo mu bihugu baba barimwo no kwisi imbere muri rusange. Mbere ntihenze no mu Burundi menga aba diaspora bariko bategura amatora. Ego Emery n'abadukurikira twobamenyesha ko mu kwezi kwa mukakaro hadekikanijwe amatora yo gusubiza inzego ziserukira abarundi bari mu mahanga zimaze imyaka 3, no kuvuga ko zirangije ikiringo cazo. Aho kandi twovuga ko hariho n'indwi yahariwe abanyamahanga bita Semaine de la Diaspora. Buri mwaka mu ndwi ya nyuma y'ukwezi kw'indwi ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu buratunganya ibikorwa vy'indwi yahariwe abarundi ba mu mahanga. Ako kaba n'akaryo ko gukomeza imigenderanire n'ikiyago hagati ya leta y'u Burundi n'abarundi bari mu bindi bihugu diaspora burundaise. Kaba mbere n'akaryo ko guhimiriza abo barundi guterera mu bikorwa bitandukanye biteza imbere igihugu. Muri uyu mwaka rero ivyo bikorwa vy'indwi yahariwe diaspora canke abarundi baba mu mahanga bitikanijwe kuva ku igenekerezo rya 30 kwezi kwa mukakaro kugeza itarike ya mbere y'ukwezi kwa myandagaro. Ivyo tubisanga mu itangazo ry'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu, itangazo ryatewe ku mukono ku wa 6 ruhesha no mwaka. Ivyo bikorwa bitegekanijwe guterwa iteka n'umukuru w'igihugu bizoba biri ku civugo nduguruye twamugina jewe nk'umurundi nkorera mu mahanga nokora iki kugira nterere gushika ku mbona kazoza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 ndugaye twamugina. Kwigenekerezo ya 2026 kuno kwezi hategekanijwe inama idasanzwe y'abarundi baba mu mahanga aho bazokwitorera ubarongora muri diaspora inyuma y'aho inzego zahahora zirangije ikiringo c'imyaka 3. Dikubu TV ijwi ry'abarundi bari mu mahanga yarashoboye kubatohoreza ibisabwa kugira ngo umuntu ashobore kwitoza ngo abe umurongozi w'urunani ruhuza abarundi baba mu mahanga. Nkuko tubisanga mu rwandiko rw'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu, urwandiko rwo kuwa 3 mukakaro ushaka kwitoza asabwa ubwa mbere na mbere kuba ari umunywanyi w'ubwo runani, no kuvuga kuba ari muri diaspora burundaise. Ategerezwa kandi kuba afise urupapuro rw'inzira rutaratigiye. Ikindi asabwa no kuba afise imyaka itari munsi ya 35 kuduga. Ikindi asabwa kugira ngo yitoreze kurongora urunani rw'abarundi bari mu mahanga no kuba amaze kwitabira n'imiburiburi incuro 2 ibikorwa vy'indwi yahariwe abarundi bari mu mahanga. Icanyuma asabwa no kuba yiteguye gukorana neza no bushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu, ubushikiranganje abarundi bari mu mahanga basanzwe bakukira. Ibindi vyerekeranye nayo matora hamwe n'integuro zayo muzobikurikirana ku munsi mu makuru yacu hamwe n'ibiganiro bizokurikira. Ego ariko kandi Emery eka mbere twibaze tuti nk'abarundi baba mu mahanga bo bamaze guterera mu bikorwa nk'ibihe, ivyo ngira ngo twoca tugaruka ku gihugu cacu tukaraba ibikorwa by'iterambere bamaze gutereramo. Abarundi bari mu bihugu bitandukanye kw'isi mu bihugu babamwo barafise amashira hamwe bahurikiyemwo. Nk'akarorero abarundi bari mu gihugu ca Canada bari mwishira hamwe ABC Alliance des Burundais du Canada mu gifaransa, abari muri leta zunze ubumwe
ubumwe za Amerika nabo bahurikiye mu ishirahamwe Dikobu, abo mu Bubirigi bari mu ishirahamwe DBB Diaspora Burundaise de Belgique n'ayandi. Mu nama zitandukanye rero zigirishwa abarundi baba mu bindi bihugu, indongozi z'u Burundi ntizihengeshanya kwerekana ko uruhara rw'abarundi baba mu bindi bihugu ari ntangere mu iterambere ry'igihugu. Uravye hirya no hino mu Burundi rero imigambi itandukanye irarangurwa n'abarundi baba hanze y'igihugu, twovuga nko mu bisata vy'uburimyi, ubworozi, ibisata vy'indero, amahoteli n'ingenzi, gushigikira imico n'akaranga vy'igihugu n'ibindi. Sagase shishoro muri rero abanyagihugu baturuka mu bihugu bitandukanye vy'isi ba mu bindi bihugu baterera mu iterambere ry'ibihugu bakomokamo. Mbega mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ho bataye byifashe gute? Ego Emery n'abariko baradukurikirana, Joseph Murinda Jambo yabiduteguriye. Igihugu ca Kenya kiri mu bihugu vyo muri Afrika bifise abanyagihugu baba hanze y'igihugu benshi. Ibiharuro vyerekana ko bashobora kuba barenga ku miliyoni 3 bakwiragiye mu bihugu bitandukanye. Benshi muri abo banyakenya baba hanze y'igihugu bari muri leta zunze ubumwe za Amerika hamwe no mu Bwongereza. Igihugu ca Kenya bigaragara ko giha ikibanza abanyagihugu baco baba mu bindi bihugu, diaspora kenyana. Abarongoye igihugu ca Kenya baremeza ko abanyagihugu baba hanze y'ico gihugu bafasha cane mu iterambere. Ibiharuro vyerekana ko amafaranga diaspora ya Kenya ikoresha haba guteza imbere imiryango no kurangura imigambi y'iterambere mu gihugu cabo c'amavukiro yiyongereye cane hagati y'umwaka wa 2022 n'umwaka wa 2024. Muri ico kiringo yaraduze aragera ku miliyoni zirenga 412 mu madolari y'abanyamerika, akaba yiyongereye ibice 18 kwijana. Abanyakenya baba muri leta zunze ubumwe za Amerika nibo barangura imigambi myinshi muri ico gihugu. Amafaranga basohora agera ku bice 48 kwijana by'amafaranga asohogwa na diaspora yose ya Kenya muri rusange. Amafaranga tuvuze se yahabwa leta ahubwo nakoreshwa mu guteza imbere imiryango no kurangura imigambi yabo bwite iteza imbere igihugu na cane cane mu nyubako, amagara y'abantu n'ibindi. Muri Uganda ho aba diaspora bibanda cane cane ku bisata by'ubudandaji, trade, imico hamwe na karanga. No mu gihugu c'u Rwanda abanyagihugu baba mu bindi bihugu baraterera cane, bo bahimizwa cane gutanga ishusho nziza y'igihugu babe nk'abambassadeur. Hari amashirahamwe agera ku 68 aserukira ababa mu bihugu bitandukanye, ariko baranafise urunani rubahuza bose ku isi nzima, urunani Rwanda Community Abroad. Muri Tanzania bakorera cane cane mu bisata vy'ubutunzi n'inyubako. Nubwo abanyagihugu bo mu bihugu byo mu karere baba mu bindi bihugu baterera cane mu iterambere, haracari intambamyi amaleta akwiye gukorerako. Aho twovuga nk'ibiciro vyo kurungika amafaranga usanga biri hejuru, kudakingirwa bishemeye. Aba diaspora kandi ntiberekwa mu buryo bugaragara bose, ibisata boshiramo imitahe yabo ikazamura ibihugu vyihuse, hamwe rero n'ibitigiri bidatomoye neza vy'ababa hanze y'ibihugu. Tubakengurukira. Abashimira rero mwese mareko muradukurikirana muri ano makuru acha kumonesha kuri Dikobu TV n'ijwi ry'abarundi bari mu mahanga, mwakoze kudukurikirana. Adrien sinzo ko ari cyo bakongera. Ego Emery n'abariko baradukurikirana, reka tubamenyeshe yuko kuri no mbonesha kure Dikobu TV turabashikiriza amakuru y'abarundi bari mu mahanga yerekeye ibisata bitandukanye. Ego murakoze rero cyane ko mwadukurikiranye. Adrien ndagushimiye. Ndagushimiye naje Emery. Abarundi mwese mugira aho mubaho.